Ndisi indirimbo afise imyaka 8 umunsi mama kore na mama n'umwanditsi arandika indirimbo arandika amaslam mama kubera kutaja muri studio uzomujane bazi uzojana azokijana ari awe nyene ndamwizeye mugabo ubu Band Boy ni muhira. Okay, Imana yarakoze Fizzo donc baragufashije no kuvuga yuko Band Boy baragufashije Fizzo nyene ubu Mani shima kweli. Ishimwe kubera indoto zanje zarashitse. Donc waragiyeyo waramubonye mwaricaranye muraganira mu ijoro ryose nuko ijoro ryose umunsi nameze ko sinitora umva abandi bari ko barakora indirimbo hariya mugabo Jesse siniyumva nta na ide naterera ko aravuga ati je sibyo ndimo ndiko ndaba hariya nyine ndiko ndaba. Okay. Ese sije narimwe. Donc wararyohewe cyane. No, frère mwe ndakubwira. All eyes on you baby girl. Nukurure gitangaza. Iyo wambaye urabegwa abantu bose ukabasamaza. Sindota nkusiga sindota nkuta. Nzoruhuka ndakwambitse impeta. Take my way, take me there. Tuhagereje nawe, hold my hand every day. Tivanire na sinshira ngo namba mukuvuga ko ndagukunda nugo twagato asanga wamaze kwigira ukansiga you're my queen you're my doctor. Hey, amazing thing if you like your soldier. You're my queen, you're my doctor. Inyuma ya kamera baryohewe ibintu byari. Amazing thing if you like your soldier, your soldier, your soldier. Biratesa gukorana ikiganiro n'umuntu mukorana, biratesa gukorana ikiganiro n'umuntu azi kuririmba, biratesa. Jena ivyo turabigarukako. Band Boy nabwo ari label yanje. Basi Band Boy ni famille. Abantu benshi bamabibaza ngo Band Boy ni label nka kurya babibona, mugabo Band Boy vraiment nta nyene haki umva Band umva numvise nisigo umuhungu w'abantu. Umva nta nyene umuntu wese ugiye uburi free bakwakira neza nyene nk'umuntu nyene uruntu impano yo kugirana. Okay, cyangwa nubwo buri umufana nyene barakwishimira babumva nyene bakwishimiye. Donc sa hafi zo gusa naho umuntu wese aba ari free abayisanzuye. Okay. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza, mugoye neza, mushima Imana nguko natwe dushimana mu BI. So, uramuzi ni ibintu biri shorasho. Ntabirenze, nta bishasha cyane tuzanye, ariko turafise umoya mfite mumenyereye. Ariko ni mwamubona, mwimve turi muri restock, kora ntituri muri restock, turi mu kiganiro kindi. Aho ngomba ntumire, aho nicaranye na Parfait. Ex-Rainbow. The fine boy. The fine boy. Ndamwikaze abanamutse hanyuma ndababwira igituma namutumiye mu kiganiro cyo muri BI kandi ari umuntu wacu muri BI nyene. Hello everybody, what's popping up today? I go by the name Ex-Rainbow, the homeboys come the fine boy, show boy from BITV. Uno munsi rero nabwo ndi umu journalist no munsi ndumutumire nkuko mubibona ndi kumena gogo avec na tentire ku mutwe. Bigora give you the vibe. Let's go. Okay, si music debate, si let's talk, ni kiganiro tugomba dukorane na Parfait nk'umu invite Ex-Rainbow. Birancaga kuba ndakwita Parfait mugabo ni Ex-Rainbow. Jesha kumanza umbwire kwanza iyo intro yawe yagufasha umwanya ngana gute kugira ngo yiyumvire intro. Iyo intro bo nizamfasha umwanya munini. Just ni kujya ku nyene basije kubera ari mu midiho myinshi baho kwisi hari midiho nkunda ndakunda dancehall. Hariho rap, hariho R&B, hariho raga, hariho reggae, hariho raga dance, hariho amapiano, ibintu byinshi nyene, hariho pop, hariho jazz. Mugabo muri yo midiho yose havuye rap mu wa mbere nkunda ni dancehall. Iyo introduction
bene izo introduction usanga ari iz'abantu nyine bagira dancehall so uje kora nyine dancehall ndimwo n'ibintu ndakine byanwaye umwanya munini ndakwajije basi wavyumviriye gute byagenze gute tubwingere wavyumviriye kubera nkona ndavyumvira nkabisubiramo nkagerageza byarananiye wowe rero nshaka kumbwire wavyumviriye umwanya ungana gute byagenze gute ni kiki genre gutruva amajambo ushiramo byagenze donc nibaza ko navuze amazina yanje I go by the name X Rainbow them homeboys call me the fanboy donc navuze yego navuze them homeboys ndumva abantu bamamagara fanboy them homeboys basi abaji banje bamamagara fanboy X Rainbow navyo cyaje gute X Rainbow donc urukumbaza ingene X Rainbow ryaje bon urumva nakubajije urumva d'abord urumva wavuze introduction mugabo urumva byose birazamo introduction ego ndagusigura introduction basi nakubwiye ko dancehall ndi mu maraso je ndagira dancehall yivumesha nubwo mumbona uko kandi ntiyaragira ko ndabaha indirimbo ya dancehall mugabo je ndagira dancehall bimwe birenze nk'aba triple blame rero naciye neseramo amajambo muri amazina yanje kugira nyine ngire vibe introduction yanje nyine nk'umuntu w'umudancer killer turavuye kuri intro tugiye kuri X Rainbow mbwira rero izina naryo ryaje gute X Rainbow abantu bakunda kumbwira ko iriki bise Rambo ibintu byinshi gusa Rambo sinagise ngo kubera ngo amafilm ngo nukuri kwimana none wagize nta mafilm menshi ya Rambo hari kubera iki nta mafilm menshi ya Rambo basi Rambo gisigura basi ngene igituma nagiye ana tukiri batoyo wasanga digashashe wasanga ariko ujya Rambo je ndi umuntu ikintu nagumye mbona ntegeza kumenya icarico je ntegeza kumenya ico kintu cyo gisigura uyo mujama ari kwisasha apana umujama irya zina isigura iki ya ndagira amahosheshi ndabona kumbe bisigura ibi donc nasanze umucongereza kubera Rambo ni biri mu ndimi nyinshi biri mu ndimi nyinshi kwisi mugabo umucongereza sanga bisigura umuntu adatinya ya donc bifise siguro ijanye n'ivyo bintu nyene byo kudatinya mugabo mu ncamake numva umuntu adatinya okay urumva n'umuntu adatinya hama X naco waciye gushyiraho X rero X n'urudome rwa mbere ikintu cyose kirimo X sanga ndagikunda urumva Jeff n'indoto zo kugira label zo bitwa X Nation ya je numva ikintu kirimo X ndagikunda kandi igituma nyene nagiye kwita X turetse nyivyo donc X uraza umuntu yize mate selenkon je rero nanje ikintu cyitwa ikintu yankon nigeza kuyitora mvuze ni today nigeza gukora ibi ntegerezwa gupambana paka ubikoye okay the fanboy naryo riza fanboy donc umuntu ari parfait umva parfait abatamuzi amazina yiwe yitwa Iradukunda Parfait haba akabari umukozi wa BI yego ndi umupresenter muri BI buriya haya nibaza ko bamaze kubibona apa hejuru y'ivyo aheruka gusohora indirimbo yitwa Rume kangize kujyanye mu bintu byerekeranye n'indirimbo z'umuziki nari narabirekeye uyu mujama wanje uyu unye nyagasha ko nari kwikoresha kiganiro urumva mugabo kwikoresha ikiganiro ntibyari gukunda kandi n'abandi batumire ndabatumira sinari kuza gutumira abandi batumire nsize uwo mu nzu noba ndi kubera je ndamwemera sana ntituri muri babandi bavuga ngo umuhanuzi ntiyemegwe iwawe jewe narayemeye yaranyemeje kandi nubazokwama yanyemeje so abatavyumvise basi genda ngitse gutya je nagira wari kukibitanga abatavyumvise mugende kuri YouTube murabe indirimbo yanje yitwa Rume YouTube yitwa ni X Rainbow urumva indirimbo iracamo tubushasha afite amasanamu meza cyane yaka kuri kamera za BI ndanashimira bivuye ku mutima aba boss ba BI bashoboye kunyizera bakama mu director bakama n'ivyuma bakavuga ati genda ukore baranshigikira ndabashimiye cyane aho bari hose big shout out to them mubahe cyane mwarankoreye igikorwa gikomeye nabandi umuntu wese yashobora kubikora mugabo ndabishimye cyane so indirimbo iri kuri YouTube channel yanje yitwa Room
sinzi ko ukeneye ibirenze rumejera ninkeneye ibirenze ibyo nari nkeneye ibintu birenze ibyo kugira ngo dushobore kuganira abantu batwumva neza kumve ko ntabe gerageza telefone jean tugumye tuvuga turi kumwe n'umuririmbyi atakana nakama barumva bahava All eyes on you baby girl nukururi gitangaza iyo wambaye urabegwa abantu bose ukabasamaza sindota nkusiga sindota nkuta nzoruhuka ndakwambitse impeta take my way take me there tuhagereje nawe hold my hand every day tibanyireje nawe sinshira ubwoba namba mu kuvuga ko ndagukunda nugutwa gato nkasanga wamaze kwigira ukansiga you're my queen you're my doctor hey amazing thing if you like your soldier you're my queen you're my doctor inyuma ya kamera baryohewe ibintu byari amazing thing if you like your soldier your soldier your soldier biratesa gukorana ikiganiro n'umuntu mukorana biratesa gukorana ikiganiro n'umuntu azi kuririmba biratyo yama yaduhaye show ngaha muri studio abantu tabizi mushaka mutoze muraza ngaha aratanga show ku ndirimbo z'abantu presque bose arazizi so ubwo franchement nibaze ko abantu batabizi no kuri jewe ibintu by'indirimbo urabizi sinibeshe mugabo urumva iyo madame tutafanyaje madame araba kuvuga ibintu bwana nacenda bireka muga nakira muri kuyarara ikakabyo kikaka so ico nshatse kuvuga nuko yandika neza vraiment indirimbo yanditse neza ni indirimbo nziza iryoshe gusa nshaka kumenya rume kubera iki icambere abantu benshi barakanguka bumvise iyo titre bavuga ati bro whatsapp je ikintu kandi kirakimbabaza basi kirundi twaragihaye indi shusho ikirundi twaragihaye indi siguro umenga umuntu hari ibintu umuntu avuze mu kirundi ucumenga aramenje donc ukamenga wari kubo donc ukivuge mu rundi rurimo kivuge umva savale kivuze mu rundi rurimo gusa ukivuga mu rurimi rwacu ukamenga nyine yakoze ikosa umenga nyine ukamenga urakoze ikosa donc ivyo bintu mbere yuko ndagusigurira iyo titre ivyo bintu birambabaza urumva uko umuntu avuze rumpe kazumva bumva ikindi kintu bumvise igiki none I don't know rero none you don't know how can the upate yuko bumvise ikindi kintu basi niko baca bambwira ngo bro ivyo bintu waririmbye ngo umva ko waririmbye ibishegu mana yanje urukundo rumpe oya jewe sinzogonona okay uzoguma rumpe nawe ndanzonja mu mutima urukundo rumpe okay so ivyo niko ndavuga I think ko mbajije message rumpe ni indirimbo navuga yuko umva iyo abantu babiri bakundanye cyane muri ibi bihe abajene benshi baritinya gutanga urukundo kubera ibintu vy'ama break up ugasanga umukobwa cyangwa umuhungu reka dufatire ku mukobwa kuri agenda umuhungu bisaba ko nariko ndirimba umukobwa wese ari mumbazo wari none ntamukubaje none ego no musino no oya jewe basi mu gishingo cy'umuririmbyi umuririmbyi atanga message avuga ivyo na around you ivyo yumvise cyangwa ivyo yarose doko wararose jena bo kenshi nkunda kwandika ama true story ndashobora kubona ikintu kandi akacamo akantire nko akambwira ati bro je ndafise wumva nkaca numva nyene no kurama indirimbo donc mito genre n'umuntu wumva ugashobora kumva mu bintu by'abandi muri story y'undi muntu ugakuramo indirimbo ngiye kubera Jesse nizerera ngo indirimbo ivoma ngo kubera ngo ifise vibe ikora ama piano oya ama piano no yaririmba cyane za dance cyangwa izandi mugaje ivyo sivyo nizerera je ndizera yuko one day ubutumwa buzotsinda umuntu indirimbo ibe hita atarinze kuvuga ngo irimo ngo ibisutwa ngo irimo ngo urumva mugabo indirimbo ikagera kure umuntu wese akumva ko ayikunze mu mabote bakayivuza kandi arimo ubutumwa je niyo numbero yanje so muri rumenye niko ndavuga hari abakobwa usanga batinya gutanga urukundo totalement avuga ati jewe ujya mu ndamuha umutima ndamuha ubwenge byose ndabimuhe
arashobora kugira ubwoba kuko urukundo apana kubwo kuja mu rukundo donc muri en couple gusa aratinya kukwiha wese kubera avuga ati nshobora kumwiha wese nkaza kwicuza urumva donc ari réserve abari yego rege nayo ko ndamugira nariko ndamusaba ntihaze ari mu rukundo gose totalement urumva sinzomuba azoguma rumwe urukundo rumwe oya jewe sinzogwa urukundo yatinya kuma nago nzokonona uzoguma rumwe ndariko ndamwinziza niho ncangaruka you know me better I'm not a cheater ubwo mukunda urarubona I'm not a cheater urabibona ubwo mukunda urabibona reka rero umuntu ntabwo je nzokubaza kuri sindi cheater I'm not a cheater ego navyumvise nandi ko ndavuga ngo iyo umuntu arinze yireserva agatinya gutanga urukundo surtout muri kumwe nuko ababona ko yake quelque chose qui va pas arashaka kuvuga ati uyu muntu ego arashobora kuba yarababajwe no ego arashobora kuba yarababajwe navuga ati uyu muntu n'umucita cyane n'umupira nziza ndakubwira kenshi bikunda kuva kuki mubazi mukubwira ko iswe break up zitatu aronse umutipe rero bagiye en couple urumva est-ce que azomwizera kandi amaze kwita break up zitatu yaratwaye umutima we yaratwaye ubwenge bwiwe bwose urumva ahuye n'uwundi donc nta azoguma abona yuko abahungu bose bameze ico kimwe donc rege nayo ko ndamwizeye za jewe urukundo rwese nzogwonona okay ibaza neza yuko wavuze ngo ntitubikubaze mugabo j'espère yuko iyo ndirimbo izogufasha one day nibitamaze kugufasha nibitamaze kugufasha nibitamaze kugufasha izogufasha mugare ntaco tuje mu bindi navuze nkuko je ndakuzi ko msi umenga abantu bose barakuzi mugabo nibaza ko bose batakuzi sivyo none bon aba invité bacu bakuzi urimo présentateur nga kuri ntuzenye kuri BI mugabo est-ce que mbega parfait yavukiye he n'umuntu nyabaki yavuka mu muryango umeze gute yakuze gute ego ni mu majambo make muri ivyo navukiye Bujumbura mu muryango w'abana batandatu ngira gatatu abahungu batatu n'abakobwa batatu mbajende umuhungu agira gatatu abahungu nitwebwe dutangura hama gasubira abakobwa mbere jende hagati naga so mfise abavyeyi bose ndanabashimira aho bari hose papa mama ndabakunda cyane baranyita baritaho nukuri kw'Imana baritaho umuziki wanje barakunda ingene ndirimba no mu commentaire barimwo yego umunsi mbonye commentaire ya papa kwanza umunsi nje mbonye commentaire turetse muzo kurimba nabonye commentaire ya papa mu kiganiro canje I was like damn ndagohegwa ndavuga ati kugira nyine umuvyeyi nyine bari karagukurikirana bumva ni umugisha urumva kuri YouTube baragira ni araja arakomanta nyine nkahujya ko abajene ngo big up shout out to your dad mama abaguma yasabye link aguma partage hariya aguma yabisubiza mu magroupe y'abavyeyi ati murabe no mwana wanje ari umuzungu nagiye maranyandikira c'était où là muri clip cyangwa ati Burundi is beautiful niko yakubajije ni mama yari yarungitse ko iyo none kaje n'abazungu tuzinya okay so watubwiye wakuze naho umwana ameze gute mu buto bwawe warumeze gute wakuze gute watabwa kuririmba ryare mu buto bwanje nakoze ndi umwana mbona mfise vibe kandi urabizi je deja murazi ko mfise vibe gusa nyene vibe yanje irimo ukuntu ko gutekereza pana vibe yanje iri positive pana yandi vya vibe iri negative yaba vibe no mugabo vibe iri positive sichatse kugira n'abandi bantu ngo nabava mugabo jewe ndabise vibe mugabo byo muri fasoni ntashobora kurenza urugero ntashobora kuja mu matabi ngo nuko ndikume ngo nindi kope ngo urikirangwa amatabi nanje guca mu itabi oya cyane ngo bari ko n'urumogi nanje n'urumogi oya ngiye gusiyo vibe ndayifise mugabo nkatekereza basi mudavukiye Bujumbu he no quartier turaziranye mugabo abantu bose ntibabizi reka parfait bon extreme sorry nacho fanboy the fanboy karate sishimye kuyivuga na Bujumbura ndayivuze nyene sinzi n'igituma ndayivuze uyu mugabo turashaka kumenya ahantu wapfa bahuba aho wavukiye ngene wakuze mw'isite nakubajije wakuze umeze gute ego vibe urayifise ngabo wakuze umeze gute basi ego basi sinsangiye vibe n'abandi bantu je nakuze ndi umwana nyine atekereza gusa afise vibe sinzi ko vyumva nk'ubu gasanga
je nimba abandi bana bagiye gukina byo kurira igiti je sinshobora sinzi n'ingene burira igiti uri umuhungu yego nukuri kw'Imana kubera sinzi basi donc jewe bon nivyo ndi nakubwira je va byanje sinzi ziratandukanye n'iz'abandi gusa nyene nta buguruguru bwinshi nyene burenze mugabo nakunze ndi umuntu akunda kuririmba basanga nyene ari ibintu gasanga nyene burya bubido butoyi gasanga nk'ukaratobotse munsi nkaba nakabonye aca mfata rero nkakora igitari nkatobora ajya nkagira nyene comme si ni gitari urumva aza ndavuza papa akavuga tozo umuririmbyi cyo gasanga nakoze ingoma za battery umva nkaza ndavuza nyine turi kumwe n'abandi bana tukaririmba urumva indirimbo wari ukunda kuririmba yari kera yego indirimbo wibuka cyane waho uririmba nyine umwana indirimbo irahari mugabo ni mama yibuka ahora yinyibutsa gusa muri aka kana sindayibuka nayo wibuka basi maze guca ubwenge uciye ubwenge indirimbo nakunda kuririmba basi umuririmbyi wakunda cyane maze guca ubwenge bo maze guca ubwenge indirimbo nakunda kuririmba yari minataka wajue kama kwako ni nazito kwacha kabisa akunimenata kama supagro kabisa urumva ko yamanye urukundo rwamye yamye birimwo biri ngaho nyine gusa sinari bwavuge ngo umuririmbyi nakunze nkunda wabije nakunda indirimbo nyine ndyohe. Okay, donc watubwiye warakuze hamo wiyumvira kuririmba ryari watangiye kwiyumvira kuririmba genre kwiyumvira kuririmba uramaze kwandika indirimbo twabonye rumwe ufite indirimbo zingahe zanditse zirenga 90 indirimbo 90 zanditse okisa hano quelque part ziri muki niba tarakabanga zimwe ziri muri telefone zindi ziri mu kaye kubera izo nandika kaye ariko bana kwiza gutakarana iyo kaye yawe ndazizi ku mutwe zose indirimbo 90 urazizi ku mutwe zose nivyo wanje aho donc ari zo nanditse mu kaye niziri nga muri telefone. Okay. Basi watangiye kwandika ryari? Nayo Mfise imyaka 8 natangura kwandika indirimbo yanje ya mbere. Yari imeze gute indirimbo ya mbere wawe? Yari indirimbo y'Imana korana nisanzwe ndi muri chorale urazi nyine mukiri batoya abavyeyi barabashira ku Mana cyane kandi ni vyiza kandi mama arakoze no kuri yo ntaja ku Mana nkiri muto bisinzi ingene biba bimeze. Iyo ndabijamo ubu ntabyo nari gushobora sinzi mugira nanje mba ndi mu mapinga Imana mugabo kubera nabigiye nubwo ntabirimo deep cyane ngo mbe wa muntu yama mu rusengero cyangwa ngo wa muntu yama ngo misi dimanche mu rusengero sishatse kuvuga ko namayo mugabo ndemera Imana ndasenga mugabo sinamira kandi ndabishimira mama ko yarasizemo ko ntegerezwa nyine kubaha Imana. Okay. Sawa ndabyumva donc wowe warabanje uraja muri chorale ucuririmba indirimbo y'Imana ugiye wandika. Hari n'ubu baracayiririmba kandi birangiro. Yego. Hari musengeri ye. Ni wowe wari wayiyandikiye? Yego. Uri mu Pentecote donc. Yego. Okay. Behind camera barumi. Behind camera barumi. Na commentaire ga behind camera nabo nyene babibonye reka. Nubona waronye umusana afite imishatsi nk'uwo usanga bafite Madrid mugabo je urabona Okay, nta kibazo reka tubandanye kubindi na commentaire kuri ibyo. Iyo ndirimbo donc barayiririmba wari yandikiye. Feedback ubwa mbere ukicumva Jean kwiyandika indirimbo yagenze feedback waronse yari. Je nanditse indirimbo afite imyaka 8 umunsi mama kore na mama n'umwanditsi arandika indirimbo arandika amaslam. Mama kubera kutaja muri studio uzomujane bazi uzojana azokijana awe nyine ndamizeye gusa biragoye afise abana turakuze aho yo bari kadike kadike ni byo ndakubwira ubunyene kadike none yagiye afise imyaka igana numva turakuze nyene abayitaho ku muryango abayita ku bana bakiri batoyi wacu avuga ati twebwe basivye ofuma mugabo bajya nabo bamubona muragiye muri entertainment kwa nkubunye umubonye muri entertainment wo vyakira gute jewe nene nanje ko nayigiyemo erega n'ibintu biri mu maraso na papa nuko ni ibintu mva biri mu maraso donc wowe wiyumvira ko wabikuye kwa papa cyangwa kwa mama bose kandi ndakubakije rero ubu nyene woza ubona bon papa wawe reka tubanze tuvyihora fate ko mama wawe ugiye umubona ikadike aranditse canke atanguye kuba jean bazara munugano bon ntabwo babasivye gutera umubonye aje muri entertainment canke iki nka wewe
womushigikira wogira ni wumva je no mushigikira kubera rega navuga entertainment navyo ni nakazi urumva nuko nyine abantu benshi batarabitabara nga mu Burundi for example Niger Bana Boy sinzi ko byaba byarahindutse Bana Boy manager wiwe ni mama wiwe niyo managing kandi avuga ati jewe akazomvuruga nzomwirukana nza n'undi mukozi urumva donc umva bose bari muri entertainment gusa sinzi ko ubu yoba kiri ariwe manager urumva rero je nanje mama ndamubonye agize ari muri ntuze muri entertainment ntacyo bisaba bimbwiye nyene ahubwo bizonyohera twese twabwo twakoma tubona bice muzokore rero muzorabe mu dusondera kan so kugira tugende ku kindi kibazo donc urahari uratangura kuririmba nibaza ko batari yo rega sinene bwaheze kukubwira feedback ico gihe rero ico gihe mama ndamumisha mama mviriza indirimbo nanditse yankosoye akajambo kamwe konyene mbya ati umwana wanje urazi kwandika kandi je abana bose tuvukana bose n'abaririmbyi donc yo muri muhira bari vibe bisazi baratugatamba Imana yaduhezagiye ko yaduhaye umunezero. Tukwaye ko naremeye ko nzobatumira mu kiganiro umunsi umwe twakiye mwese mbwana navyibagiye. La prochaine fois nzokoresha ikiganiro muzaba muri kumwe mwese. N'abatumire bacu iryohererwa sivyo bose bakwiye baba petitso bawe bakwine bande vibe maker rero indirimbo ndayandika amanguzo citwa rire kwa gatandatu kwa twagira petition kwa gatandatu ducikenda rero muri kohari uyibigisha bazuze bararimba yego gusa rero kuja imbere y'abantu nari mfise imyaka 8 bakuru banje twararimbana muri kohari abandi nyene baji twabana nyine muri kati nyine bakuze banduta je wita abandi bafise ma 13 ans 15 uko urumva je nanje wita ndabahagara imbere ndiko ndabisha indirimbo na comfort bikanira ubwoba baratangura kubwira indirimbo si wayikompa indirimbo barayikunda nyine urumva barayikunda nyine kushika naho abandi bamaza umva ngo urambwira umwana waze kunyandika indirimbo urumva nyine gusa nyine je nabanumva umenga si ibintu vyataka umva je nubwo umuntu ambwira urazi kuririmba nyine ndabifata n'ibisanzwe nubwo umuntu ambwira ndazi kwandika gute mbona umenga ni bisanzwe kwera ni deste ni ibintu nyine biba bikurimo je no vyishimira je no vyemeza no vyivunira ari cagihe no banarabirondingira mu bafomo ati niho no camvuga ati ureje ndazi kwandika neza nta muntu andusha mugabo ko ranzi ni ibintu ndemanwa bindimwe ni bisanzwe wewe no hava mvuga byinshi vuga ndabizi ko ari biri muri wewe kuririmba uyu mujamu yo niwe yandungikiye indirimbo yitwa Superman abizi ko franchement jewe sino hava ndabibesha pour la première fois nayumvise yayindungikiye itaranasohoka ryarivuye yayindungikiye video ni ari bwasoko kuri YouTube ni ari bwaje yari iri kuri ku ma boom player kuri ayindungikira ndavuga nti yarazi gituma na yayindungikiye ndamubwira nti kabisa iyi ndirimbo n'ubu ndacayemera no kuri ibintu by'indirimbo abaririmbyi bose ngaha mu Burundi arabazi umu upcoming ubu wakera ubonde abaje gogo ni ibintu biri muri jewe kuva ndi mutoyi nakurikirana umuziki pempote ko nari hariya muri ko hari umugabo nakurikirana umuziki nabaye n'umudanser umugabo mamaramburagiza akora nari nkiri muto yavuga ati wibesha muhungu zire nagiye mbona ibiki umva nyene ndagira ubwoba mamenase ya mama kora nawe ntiyari bwabitaho umva kandi birumvikana umwana akiri muto witango ndiko ndatambana n'abandi bahungu bagera hariya urumva ariko atoyenyene kakaje nari mutoyi kandi hari kera muri ivyo bihusanga nta bintu vy'imiziki abantu niba arabitaruse cyo kime n'ubu abana abavye barabareka kaja gutamba urumva TikTok barabakreera amanoze y'amasheni mugabo jicu gihe hari kera nta vya TikTok byari bihari Facebook yakoreshwa n'abantu bakiyicana urumva hari umva rero mama arabimbuza urumva rije nakurikirana umuziki no kuvuga yuko gusa maze gucu niga setene umuziki wo mu Burundi je nawe nakurikirana ngirana n'umuririmbyi narinzi ari Fizzo nakurikirana indirimbo zo muri Nigeria gusa nizo nakunda kandi n'ubundi azikunda ko iri sinabesha donc nibaza ko baca bavyumva ikibazo nta majene nuko yize yarize basi n'imigori urumva nibo bikurikirana indirimbo z'aba Nigeria nuko uba warize rero wavyumviriza gute warize apart umuziki ikindi kintu ukunda ni giki ikindi kintu nkunda ndakunda football okay tuni kibazo kindi kivuye okay so parfait ni kihe ni ihe feedback kuvuso indirimbo yawe donc feedback waronse
zimeze gute, izo wari witeze ese niko byagenze canke ivyo utari witeze nivyo byabaye? je cyambere na mbere si indirimbo yanje yarigiye out ya mbere si ya mbere yarigiye out, ari indirimbo yigize uja out nyiri mutoya. Ufite imyaka ingahe? Ico gahoro ufite imyaka ingahe? Nafise 16 ans. Nafise 16 ans. Yagiye out kuko twabonye ya YouTube ni nshasha. Yego. Dès ico gihe nta phone nari mfise. nta Instagram nta Twitter nta iki, urumva nta konti YouTube nari mfise. No kuvuga yuko byari bya bindi ngenda ku muntu ati nkiya nze YouTube canke ndakora umujama akora nyine muri ivyo bintu vy'ama YouTube bamuvi umugabo ntaco atagiri afana kuvuga ngo donc yagize iki none habaye iki? C'est le passé. Mugabo ico gihe nyene jewe YouTube narayuguruje ku mafaranga 15,000 muhira navyo bari bazi. Gusa je ko navuga ati muziki nyene ngomba kurwanira, kandi je muhira nabwo bari kureka kubinkorera. Mugabo je navuga ati je ngomba from zero to hero ari jewe nyene nta wundi muntu. Urumva indirimbo yanje ya mbere yitwa Follow You. One love me now, you want to follow, what to follow, what to follow. One money wewe, so let me follow you, let me follow you, let me follow you. Indirimbo yanje ya mbere nkuko ari ya mbere, nta yindi ndirimbo nzo kwandika ngo nkunde nk'iyo. Nandi ndirimbo niyo wari wahereye ko se natanguye ko kwandika. None ko kuvuze ko atayindi uzokunda ngo wirute iyo bivanye n'ivyo yanyeretse iyo ndirimbo. Dakima wakumbaza feedback navuga ko ari feedback nasanzwe menyereye. Kubera iyo ndirimbo ya mbere Follow You ni indirimbo jewe nakubwiye ntabwo nari mfise YouTube, ntabwo nari ngize nayikuze for free kujya kuntu nyene babona umwana afise tana ndeme gukorera. Ndumva uwo mujama wanje ndamushimire Dani, nimba uzora kino kiganiro Dani ndagushimiye cyane cyane bivuye ku mutima. Abadani ni benshi. Mujama wanje Dani nyene tubana umva cyada na studio muri quartier. Bachara gukorera indirimbo for se yumvoye yari nyene studio gusa ari um producteur. Marion Chadong um producteur yitwa Enos Damezing yakoze Superman. Niyo yakoze Superman. Umva ico gihe nawe ntiyari bwaje kuri yo level, umva twese twari tucirondeza n'ubwo nticirondeza mugazi cyo kimwe n'ico gihe. Ubu kubera jewe murabizi Bantu Boy for everybody, Bantu Boy forever. Murabizi jewe ko Bantu Boy ari uko jewe eka je ndabizi mugabo je navyo baje je namye mfise indoto Bantu Boy icugurura nabakiri ko batarajamo. Nama natonze hajya kuri studio yari kiri kumutanga ngenda kuraba mbasi ndabiko no mubona Fizzo arakunda Fizzo hari kumutanga nkagenda mukozi yakambya naravyuka. Rero ico gihe Fizzo ntiyari bwabane na Edit. Umva yabahaje nyine kuri Bantu Boy kuri studio. Studio yabifise icumba cyane akagira icumba ciwe akagira na biho. Umva gusaba yari abafiance. Urumva yoya naravyuka nkagenda byuka sanga happy ukaduka saa nyine nkarindira nyine nkateba nkataha muganga uvuga ati one day umunsi umwe nzonyuza ikirenge haki. Mugabo Bantu Boy ni muhira. Okay. Imana yarakoze Fizzo. Donc barakufashije no kuvuga yuko Bantu Boy barakufashije. Fizzo nyene ubu man shima ko ishimwe kubera indoto zanje zarashitse. Donc waragiyeyo waramubonye mwaricaranye muraganira ijoro ryose nuko ijoro ryose umunsi nameze ko sinitora. Umva abandi bari ko barakora indirimbo hariya mugabo Jesse siniyumva nta na ide naterera ko aravuga ati je sibyo ndimo ndiko ndaba hariya nyine ndiko ndaba. Ese sije narimwe. Donc wararyohewe cyane. Urumva rero nimwe ndakubwira umva nuwo mujama Enoch ari we Enos Damezing yaracirondeza muri Bantu Boy. Urumva yaragenda hariya bakamuca amazi kujya kuri umuntu atabaragiri utaramenyekana mugabo haragira igihe nawe ne rero ico gihe rero
cari ico gihe rero nawe yene yaracirondeza akiri umunyeshuri aciga nyine gukora amabiti nyine n'iki yimenyeza agira indi experience yo muri Bantu Boy kubera Bantu Boy ni lebo ikomeye urumva donc rero nk'ubu wewe rero urafise lebo urimo urafise management ivyo turabigarukako Bantu Boy nabwo ari lebo yiwanje basi Bantu Boy ni famille abantu benshi bama bibaza ngo Bantu Boy ni lebo nka kurya babibona mugabo Bantu Boy vraiment nta nyene haki umva Bantu numva numvise nisigo umuhungu w'abantu umva nta nyene umuntu wese ugiye uri free bakwakira neza nyene nk'umuntu nyene uruntu impano yo kugirana cyangwa nubwo uri umufana nyene barakwishimira babumva nyene bakwishimiye donc sa hafi zo gusa naho umuntu wese aba ari free aba yisanzuye. Nani ndakwajije urafite management none oya turabigaruka ko mugenge maze kuhisha ndaza kuhisha gogo yego nakibaza bagisi nakwisinye no muze niba dukora amasaha 3 unamuze siteo bivuye none si wewe okay ugumba tubazo grafite management ntaze no kukwishura grafite management nato bazi mbira to indirimbo follow you ndashimiye Dani naramubajije ndashimiye no mpeti wanje mu GRV niyo yantwaye kuri umujama hari umujama ari muri Bantu Boy ntigashaje ko nkora ngenda muri Bantu Boy umujama ko naramubona ngo yango ni mushasha ati munyereke cyo ndamusaba je ngo muzo muri indirimbo bwa mpeti aranta mpeti arazi kuririmba ararenze aragutapa muri Bantu Boy oya kuba umujama yenosi arambye ati mpeti arazi kuririmba ico gihe nari maze kuja muri Bantu Boy kubera yuko bari bamaze kugira equipe ya football rero nanje ko nakina football cyanda profita Bantu Boy amuco gihe bakiri ko bari bakiri urumva ko rero ga 2020 2019 simvuga urumva rero urazi kuririmba ego ndabizi urazi kuririmba ego ntuzontesha umwanya sawa umunsi camahandi acambwa urafise studio zo kurema ndaza kwisaba cyane genda ubonye navuyeyo nyiruka ndagenda kwata dan naronse producer ngomba zo muri indirimbo uzome studio nta kibazo ewana umunsi yayamaye isango ya 14 natwe kwishuri tuva kwishuri 13:45 wari bigaye kumutanga ndafata ishati ndashira mishakoshi ndahaba jama muraza kunana ishakoshi ndiruka 14 ntinange kandi ntiyantanze hama turagenda muri studio nyine the first time indirimbo nyine ndayikora yambwiye bro afise imana ngoma ndagukorera indirimbo malgré que studio ta quality yari ifise irenze umugabo yavuze ati ngoma nakore indirimbo munese azobibumva azavuga ati yego ngoma nakore indirimbo y'ibihe byose okay yarayinkorera neza n'ukuri donc yarabaye indirimbo y'ibihe byose none kuri jewe okay no ku bandi bagenzi hariho n'abandi bantu ashe n'ubu ndabise umugenzi wanje uratekurana no kuzoyi ndabise yarapfuye DJ Gandrick imani bandanye mwakira yaramujama wanje niyo nkora video lyrics yo ndirimbo yarayikunze sana ku buryo haheze n'imyaka 3 ahantu hose yagenda kuvuza indirimbo yanje DJ yarayishira yategerezwa kuyivuza anambonye gusa bro nakudugije abandi babone waravye kuri YouTube kumbe amakordoni yaratakaye kubera nta phone nari mfise ico gihe urumva amakordoni yavyo yaratakaye iki niyo mpamvu ugiye YouTube naciye ndayiheba ngira iyindi shasha urumva rero follow you ama feedback naronse mva niyo ryari ryambere mu gubiri rya kabiri na ama feedback sanzwe menyereye courage urabizi yumva imana ishimwe nyine kubona ata umuntu arantuka ngo no okay umuntu azwi nawe genre nkama feedback yoba yavuye commentaire yoba yavuye ku muntu utazi bambe dis-moi inbox mugabo pana kuri YouTube mu makoma inbox ninde ona niteze basi shinyo kubavuga ngaha mugabo bariyo nyine baririmbye nyine bakomakomeye barambwiye bro urabizi kweri barakugiye courage yego kabisa okay nishobora ku kibazo cha management kugira ngo duhape turangize nayo ko ta management actually mugende panda gusa si byiza ko umujimvye nkanje muri management ba boss murabibona mugende kuri YouTube murabe ingene nzi kuririmba mugani waba nese mwabivutse
nabivutse okay yego barabinyere nzi kuririmba n'ukuri hama barabica ikintu cyo gukorwa mugabo ndagarutse kandi nshimira BI kuri baramfashije ivyo navyo nari kwishoboza mugabo apari y'ivyo namwe murabizi ama dépenses iki ugiye kuri location bisaba déplacement ivyo byose ndimenya mu VX ndimenya makeup ibiki ibintu byose bikenerwa hajya nije nimenya ngiye muri studio amahera déplacement nkimenya umva nubwo nagenda gukora ikiganiro kwiyunguruza ivyo byose ndimenya kwambara iki n'iki Doni bateko bariko barakora ntabyo noshobora kugera vraiment ngomba umuntu dukorana business je sinzo mumaramaza aba boss I'm right here let's do it okay murabibona ukuntu ariko arabivuga nuko nyene franchement jewe bon dis-moi nta bintu by'indirimbo kanini ya cane sinapfe niyemera mugabo iyo umuntu aririmba neza kandi iyo umuntu azi kwandika jewe ndashobora kumva bivanye n'amajambo yandika franchement jewe ndi muri epoque sindi muri epoque y'ivyubu nico gituma ngira ngo nkunda abandika neza gusumba ama genre ngene ngo mugenda canke ibiki n'ibiki usanga kanini yamparura cane kubandika umuntu afise amafaranga nguyu uyu mujambo je ndahari je naramara amazi amwe nazo bamara amazi je nukuri nta mbosi je no mara amazi naramara amazi nanje nibaza ko atawazomara amazi ni mwamushiramo amafaranga sinabwo indirimbo Fizzo ngene zinga afite indirimbo 90 ni nazo banza kuja kugira ngo ziranarenga basizo nizo kubera ntabwiyo yera nanditse indirimbo okay nako tuzosubira tuzobandanya mu kindi kiganiro tuzogira partie 2 y'ikindi kiganiro mugabo avant ko turangiza nshaka umbwire niyihe ndoto ufise jewe indoto je mfise icambere ngomba ko umuziki umbera akazi umuziki ukambera akazi nkatunga nkagira umuryango bivuye ku muziki umuryango wanje ukabaho kubera umuziki ngomba cagihe nzovyuka ngenda muri studio yiwanje naho nyene mva muri studio ngenda muri location mva muri location ngenda muri concert izo ndoto mfise ngomba ko famille yanje izoba proud yanje ba no kubera umuziki ngomba kubona abanyempano babuze ingene babigenza batera imbere kubera jewe ngomba kandi ikintu gikomeye umuziki wanje wa message indirimbo nyene vibes z'abajeni nazo ndazifise mugabo nakubwiye sivyo nizereramo ngomba message abantu basi ntibazuze barumviza indirimbo kubera hitinga isomeye nimwe hamindi ngomba ko indirimbo zanje umuntu azozumviriza kugira yige haba harimwo ubutumwa kugira yige nivyo numva nyene ko vyoshika ku mutima natanze message abantu bayakiriye hari umuntu yari umuplayer yamuhinduye hari umuntu yari umusuma yamuhinduye wiyumvira ko uzobifatanya gute none nibi usanzwe ukora genre kuba ukora ibi eske navyo warabiteguye eske warabikunda canke vyakuguye kuko nyene atavyo witeze vyose ni entertainment mugabo sinovuga ngo vyanguye ko atavyo niteze canke ngo narabiteguye mu buzima ntumenya aho muzohurira n'ikintu donc mu buzima wowe uravuka ugaca ubwenge kandi bane baduhaye ubwenge bwinshi rero ubwo bwenge utamenya kubukoresha kandi badusibima impano nyinshi muri twebwe sinovuga ngo ni ibintu nateguye ahubwo nibaza ko ari ibintu vyaba bindimo urumva kuko nta muntu yigeze abinyigisha ntawe nagiye kuvyiga urumva rero ni ibintu biba bikurimo umuziki nawe nagiye kubiga ni ibintu biba bikurimo nyene rero ntavyo nateguye ntihandi nyene ubuzima nyene ubuzima burazunguruka no musi buri ngaha ejo kaburi ngaha niyo mpamvu rero nta no kugaya akazi cyose muhuye na bidi kupambana bon ndakushimiye cyane ubwa mbere mugabo nyuma yuko imbere yuko ndafite indirimbo zibiri banza reka ndakubwiye urabizi ko ariho turirimbo tubiri nkunda ziririmba urazizi nta yindi ndirimbo zibiri zonyene stop
zibiri zonyene uririmba kano kangana agapande gato cyane kugira bumve ko nanje ndabikunda ari jenyene canke ariko n'abandi bo bikunda urazizi basi urumva jewe si wenyine je mugabo je mba numva je sindi mu vocalist urumva je ntabwo ndi wa muntu ngo usanga ariko yatrava amajwi oya mugabo je ndatangazwa n'ukuntu umuntu uzumva ngo bro ngicyo ugiye kurirenza none vuza none babyumve none ngo kubera iki tugiye ngo rafite gukono ngo rimenye mugabo ukumva nyine je sindi wa muntu mugabo ukumva umuntu arakunze ijyo nyine mugabo itagira travail mukasanga arayikunze uko nyine bivaye n'ingere ndarihindu si wowe wenyine rero none nabo bantu bagomba kuririmba indi ndirimbo kwera mu kiganiro basize ibiri basi naririmvye super ya Fizzo nambari super Superman ya hindi moyoni futa mimi na wewe kwa chana let me be your Superman let me be your Superman na ikija vita niko tayari pambana let me be your Superman let me be your Superman yeah. Okay. Ibis nabivuga nkomeje. Don't take it serious. You're my heaven delivery. You look natural bivuga nasoni you know me better I'm not a cheater ubwo ngukundura rubona ukujya bavuga gushika gupfa niko nanje nzobikora I got you my dream you're my everything my woman I got you my queen mama you are my energy you my amarira temba kubwo rukundo ni byinshi byishimuma no gwara nkare mpuso urukundo nubabare umutima voilà aje kugira mixage ngaha abantu batatahura mwihangane so mugende kuri YouTube channel yiwe mugende kuri YouTube channel yanje ni X ni R ni A na M na B na O Rambo uko nyene gusufatanye na X uravyumvise hanyuma ugire like ugire comment ugire share hama nyasohora izindi ndirimbo azosange vyuzuye kandi turashaka ama challenge menshi kuri challenge ya mbere twayikoze naje termine twayikoze challenge ya mbere twayikoze jewe bon apana ya mbere iri mu zindi mugabo ngaha muri BI twayikoze ariko courage cyane nuko nguma mvuga nkukumenga courage cyane riga gugu n'umusi ndumutumire kuni je nguma ndavyibagira yuko uri umutumire uno musi nguma ndamubwira ko msimenga narabimubwiye courage cyane babisiko ndumufana wawe w'ibihe byose ego sinzobatenguha bon sezera batwumvirije rero hama so bakunzi ba BITV bakunzi ba Extreme bakunzi muziki ndundi nizere ko muzobandanya mushigikira n'umubandanye mushigikira ku ndirimbo yanje Rume iracamuta ubushasha mugende mwirabe kuri video nziza je ngoma ndababwira ni video nziza thank you BI production ndabashimiye cyane uvuye ku mutima abafana rero mubandanye mugira amashare ndazi nubwo bari abafana babiri ndazi ko ndabafise mubandanye mugire share kugira n'abandi bafana bazi twara abafana babandi baririmbyi baze kwa Extreme okay bose baze so ndabashimiye cyane ndashimiye BI yashoboye kuba umwanya kubera tuba dufite ibintu byinshi byo gukora mugabo nyine bampaye umwanya ndanje nditroduce ndashimiye na Gogo Tantine Gogo bari muhezagire ndashimiye abantu bose bamfashije ku ndirimbo yanje abantu bose bari nyuma y'indirimbo yanje ndabashimiye bagenzi abavyeyi BI n'abandi bakishigikira so naho ubutaha ababosi rero bagire ico bakoze so nuko murakoze cyane gose ibyo yabivuze hama mugende kwa parfait mwongera muzani wacu kwa kundi nyene muri bwa bumwe nyene muri person nye kwa Extreme mugende kwa Extreme mugende no kuri BI mubandanye mugira abone niba mutari yabonesha hanyuma mugire na like na comment ku biganiro byacu hamwe n'ama service yandi muze tubafasha murakoze cyane umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu the fire you see
More you get.